wumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Jewe umuronzi n'umuhishuzi mu kiganiro ikirundi c'abarundi umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro ndi niteka ntangere ryo kuguha ikaze nguze twizerane twizanye ikirundi c'abarundi. Wewe untega amatwi uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha. Iki cigwa ni 37 kikaba kibaye 16 c'ivyigwa vy'imigenzo. Ni ca gatandatu c'ivyigwa vy'amayagwa mu ntambuko y'amajambo gishinga ntahe. Ni cigwa c'imigigwa yo gukwa umugeni mu ntambuko y'urubanza rwo guhamba ubusore gwitwa kandi ugutanga ikabuka canke gutanje kibutura. Ibi rero ngomba kuvuga nagomba gusaba abarundi bose ko bogerageza kumfasha. Nabibwiwe n'abantu batatu gusa, umutama ntitanguranwa n'uwundi nyabenda witaba, hanyuma kandi hari n'uwundi wo mu Rutanganika mu Imakebuko. Mugabo nabo bambwira ibintu ubona mengo ntavyo wumva neza, nivyo ngomba nje mvuga ko najewe ntabizi neza cane, numvise ivyo bambariye ari byo ngomba nsubiremwo. Wewe ushobora kuvyumva ugasanga hari ico nshobora gukurako canke nkongerako, ntiwitinye urazi ingene jewe nunganirwa. Inyuma y'ikiganiro uraza kumva aho je nunganirirwa. Ikivi c'imigenzo, ikivi c'amayagwa, isemo ya kabiri y'imigenzo imisi mikuru, isemo ya mbere y'amayagwa ijambo rya gishinga ntahe mu misi mikuru, isize ya gatandatu uguhamba ubusore ariko bita ugutanga ikibutura canke uguhabwa indabe. Iburi rya mbere intangamarara, umuvyuka wa mbere indimburo y'izina uguhamba. Uguhamba ni integuza, ku inyitangiza y'amazina y'umugwi w'14 w'ibintu nyawibonekeza nk'ugutwi, ukuguru na nsigarabwenge, nk'ukumenyana, ukwiyumvira. Mu nyubako y'amazina iyo nyitangizo ni ku, mugabo mu mvugo n'inyandiko ibagu, kuko ijwi ke ryakurikiye ijwi rigumye ari ryohe rica riroroha rero. Hamb itsitso ry'irivuga guhamba, a agasozo cy'igikenurwa c'irivuga guhamba. Umuvyuka wa kabiri indonda ntara y'irivuga guhamba. Naronse ahantu habiri gusa hitiranwa n'itsitso hamba. Ubwa mbere ni gihamba nagacimbiri k'umutumba Rukobe muri komini Taba muri province Gitega. Aha kabiri ni Nyaruhamba nagacimbiri k'umutumba Muganza muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza. Iburi rya kabiri ivyaba imbere y'urubanza rwo guhamba ubusore, gutanga ikibutura, gutanga ikabuka canke guhabwa indabe. Imbere y'uko urubanza rwo guhabwa indabe ruba haba habaye ibikurikira urabimenyereye. Ubwa mbere umusore yabageze mu bigero ari gikwerere. Ubwa kabiri umusore yaba yarabonanye n'umwigeme, ku mwigeme nawe yirehereje umugabo. Umusore yaba uko biri kose yaramwemeye, hanyuma bikamera nk'uko ari umusore yabonye umukobwa bwa mbere, canke umuryango w'umusore waba warabonye ahantu hari umwigeme basanzwe bahana abageni. Itegereze neza ya mbere, imiryango yose ntihana abageni. Igituma nuko haba harabaye nk'ikintu gituma imiryango idasabana abageni. Ivyo nabivuze mu biganiro vyose bijanye n'imigenzo. Ubwa gatatu haba harabaye imigigwa y'ukuresha. Ubwa kane haba harabaye imigigwa y'uruvugano. Ubwa gatanu haba harabaye imigigwa yo kwimenyekanisha. Ubwa gatandatu haba harabaye urubanza rwo gusaba irembo. Ubwindwi haba harabaye urubanza n'imigigwa yo gukwa ariko gusaba umugeni. Ubw'umunani haba harabaye urubanza n'imigigwa yo gusasigwa ibirago ariko gatutu. Ubw'icenda rero haba hasigaye indwi canke buca haba urubanza rw'ubugeni. Iburi rya gatatu abaza mu rubanza rwo guhamba ubusore, gutanga ikibutura canke guhabwa indabe. Haza abasore bose n'urunganwe rw'umusore agira yubaka rwiwe. Haza abasore bose bariko baragera mu bigero, nukuvuga ko baba bariko baramera ubwanwa,
n'ubwakwaha n'abariko baramera umuyange n'abijwi riko ryahinduka n'ibindi ivyo murabizi. Iburi rya kane, imigirwa y'urubanza rwo guhamba ubusore, gutanga ikibutura canke guhabwa indabe. Umuvyuka wa mbere ijambo. Jewe abo bashingantahe batatu navuze bambwiye ko muri urwo rubanza nibwo rwonyene abasore batanywa batarayaga. Ni hamwe bavuga ngo nta jambo ry'uwanyoye, kuko aho ryaba ari jambo rikomeye bagomba guha umusore. Baraheza bakicara iwe umusore mu rugambiro rurimwo intango y'inzoga n'indya ziri mu nkoko. Barabanza rero bakayaga. Amajambo yavugwa ntayo nzi neza ko n'aba bagabo babimbarira, ntayo bari bazi neza, wabona umengo ni ibintu bariko barapfundikanya mugabo jewe ndabivuga uko navyumvise. Amajambo yavugwa rero ntayo nzi neza mugabo ababinyagiye bavuga ko abasore bayagira uwugira aje kubaka ivyo babonye biba mu miryango iwabo. Abo basore barayagira umusore agiye kurushinga ubube gito bwa base babo. Barababwira n'ivyiza vya base bakora. Barababwira ingene banyina bagora base canke ingene banyina bari ntore. Nukuvuga ko umwe wese yavuga se wiwe uwundi akavuga nyina wiwe gutyo. Ivyo babimubwira ngo amenye vyinshi ku kuntu ingo zubatswe, ko nawe nyina agomba aje kubaka ugwiwe. Babimubwira ngo nawe amenye ico azofata n'ico azoreka. Bamuyagira nk'abana baraba abavyeyi, hama bakayagira uwundi mwana agira aje kuba umuvyeyi ngo amenye ingene abandi bagabo, ngo amenye ingene abandi baserugo bafata urugo. Ijambo ryafata umusore umwe akavuga ivyiza n'ibibi abona kuri se na nyina, kandi bivugirwaho nibanga ribangirwa ingata, kaca kaba kamizwe n'ingoma. Nico gituma haba hari urunganwe gusa. Bivuzwe mu gahinga barasondobera gushika bamenye ikimenabanga. Kimenywe caca kibi gicibwa mu runganwe rw'abangana. Nico gihano gikuru cariho, kuko umusore aciwe mu runganwe nta numwe yamuserukako mu manza zose zakurikira. Abasore bose baje kwigana ibibi wabo, umusore yimirije ubugeni yacabwira urunganwe icigwa akuyemwo azoshira mu ngiro ngo urugo rwiwe rugende neza. Yaranavuga umuryango w'akarorero azohanuza ari hamwe agize ingorane mu muryango, kuko umuryango wose waba wavuze, umusore wese yama yavuze umuryango avamwo. Ngo naho biva usanga umuntu munaka aguma ari umuraganyo basore batari bake. Nukuvuga rero amajambo aheze, umusore batoye ko ari kiranga kiranga Imana, akamusabira umuhezagiro uva ku Mana afatiye kuvyo wenyene yiyemereye. Umuvyoboka wa kabiri inkino. Ijambo nako ziheze inkuru z'abavyeyi b'abasore burunganwe. Abasore bose baca bakora umukoro bakaja ku nama canke mu gahinga. Baba bagiye gukina urukino uwo musore yakunda, yamara atazosubira gukina na rimwe kuko agomba abe se w'abana. Indirimbo n'ibicurarangisho ntivyajamwo, kuko ivyo vyarabandanywa no gucurarangwa no kuririmbwa niyo yobaye ari umugabo. Ntanze nk'akarorero kuri jewe ntafatira ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca kariyo ka rubaduka, aho no bandanyura bizi. Nsanzwe mvuza ingoma kandi nkamvuza n'umuduri. Ntitwaheza ngo tuvuze ivyo bicurarangisho bibiri, umuduri canke ingoma, kubera n'ubu narongoye ndavuza umuduri kandi ndavuza n'ingoma.
murakoze cyane. Twociye dukina inkoni canke tugakina intambwe tugasimba inzu canke tukagira urukiramende n'ibindi. Ugo rukino rwarakinwa gushika uguya rubire nukuruha abasore bakaruha. Abasore barushe rero baca bataha muhira aho basanga zandya na zanzoga zibarorereye. Umuvyuka wa gatatu inzimano. Abasore bashitse muhira baca bandama zandya na zanzoga bakarya bakanywa. Bagira karaza canke atako bafise baheje gufungura baca batangura gutamba bonyene. Nta mukobwa numwe yabamwo naho uwo musore yabafise bashikibe. Baborewe kandi bwije umuhungu yarakura indabe yambaye munsi. Indabe nayo uribuka ko ari impuzu yo munsi no kuvuga ko ari nk'ikareso niko je no vyita. Ni impuzu bapfunyiranya hagati y'amaguru no munsi y'umukondo mu kazi bakinda ngo bahishe ubwambure bw'umugabo. Niyo yakura agaca yibaha rero. Niyo bita indabe. Bayita indabe kuko kubisanzwe iyo mpuzu yitwa indabe kubera ari y'umwami. Mugabo nawe uwo musore ko agomba aje kwabira umugore nukuvuga ko nawe yitwa ko ari umwami. Uramawumva ko bavuga ngo ngoma y'ikigwa ndamuzanye. Ikigwa ni ic'umwami. Nico gituma rero n'ibintu rero bijanye n'umusore bijanye n'inkumi igiye kwabirwa bica vyitwa kumengo n'umwami kazi. Hama rero iyo ndabe yayikuye nukuvuga haba nk'umwijoro ntiheze ngo ayikure nyene ngo acabona ubwambure bwiwe. Ayikuye yaca yiha ubwa mbere umusore aramukiwe kuzorushinga. Yaca bari nk'umusore yakoye. Ubwa kabiri ata musore ariho yakoye baca bayiha umusore aruta abandi bose mu myaka. Iyo ndabi cafuye bita kibutura ubu bamuhaye vyitwa ko ayitwaye mugabo yaca yita kuko yabicafuye kandi yabirimwo nuguya kubera baba bavuye gukina. Niyo rero kandi n'umusore atanga ikibutura yabwiriza gutanga rwiwe. Nico gituma naho ico kibutura bakiguha numugirwa gusa waheze ukacugita kuko waraheze ugatanga ibutura isanzwe ari iwawe. Umusore nawe buca rushinga bamuha indabe nshasha itambawe nukuvuga yaba ari nk'impuzu bakomye bakaba ari baca bamuha rero. Ni nayo yaba yambaye munsi ku munsi w'ubugeni. Yabatanze ikibutura gishaje bagaca bamuha indabe nziza azorongoreramwo. Naho bavuga ngo gutanga indabe. Kera bavuga ngo gutanga indabe mugabo n'ubu bavuga ngo gutanga ikibutura. Umuvyuka wa kane uguhamba ubusore kubu. Ubu imico yaratitutse cyane. Niko ubu ubaranywa bakarya mugabo nta jambo urunganwe rugitekerera umusore ngo amenye ivyo agiyemwo. Ivyo ntibikiba kandi birababaje. Ahubwo narumvise abasore baca baja mu ngeso y'ugusambana ngo basezere ubuzima bwo gutambatamba. Ngwe mama ngo bagiye mu munyororo wo gutungwa n'umugore umwe. Duca umwibutsa mu kirundi duti iyakariye ntigata, iyakamanye irakabaganwa, iranura ntishirirenda, ingoni iva mu ruzi ikarigaturume. Kuko uwo musore agiye gukora ivyo bintu kuvuga ko aba yabihoramwo na nubu mu rugo agiyemwo burya azoyibandanya. Umusore wese ahemutse gutyo aba ari gitabanga, aba ari n'umuhemu. Kira noneho duca umugani mu kirundi duti inzira nziza uyicamo kabiri, ngira ngeze niko kuryama, mpanumve niko kurya. Sinevyo gusa mbega wo bikikute uwo mwigeme aciye atwara imbanye kandi ugiye kwabira uwundi. Ubuko ni ingwara zabaye ndanze wogenda utwaye karibobo naho ukajuja kwandukiza uwo mugore w'impeta. Uko biri kose jewe mu gihe tagiheta umwami n'abagabo umwigisha nsonera gose yitwa Emmanuel Berakumenyo atazigwa gapenda aduhugura mu cyo kama twiga mu mwaka wa gatandatu mu 1983 yatubwiye ati umviriza wa munyeshure ushuritse usoreka. Ivyo ngira mvuge uravyumviza canke ubireka iconzi co sogokuru yavuze ati ijambo ry'umukuru yateba ntibihera. Ukigira umugambi n'inkumi y'abandi urabanza wicare wibaze neza. Ubonye ko icova mu byo mugomba mukore atawubona nawe utocemanga ku munsi w'Imana imisa ya kane yo kumugerera isohotse ntuzuruhe. Ukagira uko buto bugize ukabandira ko naho uzotetegwa upfe nabi
kandi utagishobora kumpanuza. Ururimi yari jewe, ijambo naryo ryari Berakumenyo Emmanuel. Aho rero nokubwira nti ikibwirwa n'icumva, icerekwa n'ikibona. Jewe ivyanje ndahejeje, nanje ivyo Manuel yambwiye, ivyo Berakumenyo yambwiye, ndabikubwiye nawe urigerezako. Nohera heza ngira nti hajya kwisi n'imagiriranire n'Imana tuyikunda ngo tuje mwijuru, ko nkwigishije nawe mfasha. Nufyo ndaho handitse sabone kuko uzoba wiyandikishije. Nufyo ndeko gakengeri ngo umenyeshwe zina munsi nigishije. Nusangiza abandi kicigwa ntucubwenge wenyene. Nushime kuko nigoye nka kwigisha kandi ndikunda gusaba amafaranga. Kandi kubisanzwe umwigisha wese abirwa n'impembo. Nunzanje kwikete muravyo icabarundi akabehege mayira kaburungu kome ngo unterere canke uhira amazinda. Yari umuronzi mu kirundi c'abarundi umumana canke umusongore ntafatiro Patrice ndagusezeye nguheza gira nti urakagira impundu n'impuzu. Urakagira ipfundo ryipfuzwa nabo ryupfupfahariza. Uragahamba ubusore nka kera utanga ikibutura uhabwa indabe kuko wakunze ukongera ugakundwa. Urakaruka wibwa utanga utivye. Urakagira ibanga n'ibangu bangiramwe imbuto. Ikibirengeye vyose uragakunda Burundi, uragakunda abarundi, uragakunda n'ikirundi ngo ntikirundwe mu ndimi ahubwo bikunde kirundi, cirunde ku kirundo cazo.